Pierre Ntakiruta urumwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Uyu munsi twaramutse muramutse muri mwitaba inama ijanye no guhingura ibijanye n'imicafu. Mbega muri make niyihe micafu no munsi no twovuga ko ibangamiye ibidukikije kandi ishobora no kubangamira abantu muri rusangi mu gihe itohingurwa vuba bwango. Notangura kuvuga yuko hari imigwi ibiri y'imicafu, hariho imicafu ibora n'indi micafu itabora. Imicafu rero itabora iri mu micafu ibangamiye ubuzima bw'abantu, na cyane cyane ibyo bita amaplastike ntabora, kandi iyo ari nko mu mazi tuvuye nko mu kiyaga ca Tanganyika, hariho ico bita microplastique avuye muri ayo maplastike nyene ashobora kubangamira ibinyabuzima nk'amafi. Amafi arashobora gufungura iyo microplastique yibaza ngo ni ibifungurwa, hanyuma murazi yuko amafi mu bintu dufungura aha mu gisagara mbere no mu gihugu, iyo amafi agwaye araheza agaca uyifunguye nawe ashobora kwandura iyo ngwara ivuye kuri ayo mafi, harimwo ingwara twovuga nka kanseri ivuye kuri ayo maplastike izo fi ziba zafunguye. Uno munsi turabona amaplastike yandagaye hano mu gisagara ca Bujumbura, namwe muri abashakashatsi. Uno munsi none mu bushakashatsi muba mumaze gukora muri Tanganyika, hari ivyo iplastike bimeze gute? Duhereye kuri iyi migende itwara amazi muri Tanganyika, usangamwo amaplastike menshi. Hariho amashyirahamwe amwe yitwa Nezegwa Group, Nezegwa Environment iri mu begeranya ayo maplastike. Arashobora kwegeranya nk'amatoni arenga nk'atanu ku munsi y'amaplastike ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ayo maplastike arashobora gutera ingorane meme kuri irya migende itwara amazi. Iyo harimo ayo maplastike, ayo mazi ntasubira kugenda, hagaca hazamwo nk'imibu ishobora gutera ingorane ku binyabuzima, ku bantu begereye aho hantu iyo migende y'amazi ica. None ku bwanyu haratanguye kuboneka aya mahingura ahingura bino y'imyanda, none mubona by'ukuri bizoshoboka iki gikorwa kigatuma amaplastike adasubira kuba ikibazo hano mu gihugu cyacu, mufatiye ku buhinga, ikintu kijanye n'ubuhinga mufise? Ndabona yuko hariho imigwi myinshi iriko iragomba gukoresha amaplastike, mugabo harakwiye kubanza kuba icigwa, kuko urashobora gukoresha iyo plastike ingorane ukayikura ukayishira ikavura iyindi ngorane. Nk'ubu urashobora kuvuga ngo ndoyikuramo amapave, ayo mapave nayo ashobora gutera ingorane haryo baye, kuko iyo plastike ishushe ya microplastique nayo itangura kuziravamwo, hambwa dusanga abantu baba aho hantu barashobora kugira ingorane. Je ico no hanura nk'umuhinga, amaplastike boshobora kuyahingura mu yindi plastike, kugira ngo tureke kuguma tugwiza amaplastike habe ayasohoka make, amwe asohotse nayo asubire kuba gukoreshwa bagahingura mu yindi plastike. Nico je no hanura abariko barabikoresha. Kubwanyu muti by'amapave, ibi byo guhinguramwo amatafari, ati ibyo bakwiye kubigenda ko bukebuke. Bakwiye kugenda ko bukebuke, na cyane yuko atashigwa kiba cabaye. Urya muntu ariko arashusha ry'amaplastike kugira akora itafari cyakore pave, eske yikingiye kuko arabanza kubishusha. Mbega hajya babishize birashuha bigahindura uko byari bimeze kubera ubushuhe, eske nta ngwara bishobora gutera abo bantu? Rero bo banza bakitonda bakaraba yuko atangone byo shobora kubatera. Nibyo hariho benshi babijamwe atazi ingorane ngaruka mbi, ariko aragishusha igereko shuje plastike atangone shobora kumutera. Rero kubwanje bo banza bakagira washaka itafari rivuye muri ntuze mu maplastike rirakomeye, mugabo kandi rashobora no hararika gushuha nk'inziga rika gushuha, mugabo ubuhinga buri kurayakoramo kubanza kuba kwikingira.
hanyuma ukabanza ukagira n'ubushakashatsi kuri ivyo bintu uriko urakora ko atamagara bishobora gutera kungorane ku magara yawe. Mbega ivyo bikoresho byo kwikingira ni nk'ibihe kumvuga ngo n'ababikora babimenye canke n'abatari babizi babimenye kuko mwavuze iyo babishuhije biranadegaja uko biri kose nabo bitaba biduza umwotsi mugabo odeur umwuka ntureka gusohoka. None ivyo bikoresho byo kwikingira ni nk'ibihe? Ibikoresho byo kwikingira nibaza yuko hashobora kuboneka amamasike ibyo bashobora kwambara mugakingira amaso ntuze ibintu byo kwikingira abantu bakora mu laboratoire birahari bo birondera bakabi ari amamasike ari byo bambara mu mutwe birahari meme na marinette yasekita rahari. Mbega mu mashini iyo yakoreshwa by'ukuri arahuye n'ubwo n'ibyo bintu ahingura ari ku rugero by'ukuri ko guhingura ama plastike mufatiye nko ku bushakashatsi mumaze gukora mukaraba abariko barabikora hirya no hino ayo mashine akoreshwa ari kuri rwa rugero rwo gukingira abakozi no gukingira ikibano nkuko mabivuze ngo ntibakize kimwe ngo batere ikindi ayo cyane ubwo buryo technology iri kirakoreshwa mubona gute? Urumva kuvyerekeye technology burya iyo uri kurahingura iyo plastike urayishusha bishushe iradega hariho umwotsi uva kubera bishusha kuri terminateur nini rero byasaba yuko hariho ico bita ama filtre aca banza guhingura uwo mwotsi vuyemwo nka kujya bigira muri fabrique metale murabona yuko ujya mwotsi nabo basubira kawuhingura bagaca basohora umwotsi utagiramwo ubwo bumara. Rero birakwiye yuko haba ubushakashatsi bwimbitse banza kuraba koma ujya mwotsi boshobora kuhingura yuko baburumika muri environnement kuko burya sinisiko bwa ko ari Burundi gusa iyo uri kuragira pollution birashobora kuja no mu bindi bihugu regional même voire international. None ku bwanyu mubona kamuhinga uno munsi hakogwa iki by'ukuri mwavuze ko hari ubushakashatsi bwoba none igikorwa ni cyande kuko muvuze ko bwoba hariho uzotezwa kubutangira uburyo hariho uzotezwa kubifata mu ntoki none ico gikorwa uno munsi ni cyande baravuga amakaminuza mbega uruhara rw'amakaminuza nuruhe uruhara rw'abandi bantu ni bande muri make igiko ivyo ni bande begwa n'ivyo bintu kabuhinga? Twohera d'abord kuri leta yateza gushiramwe uburyo kandi hakabamwe no gusasi no kugira ico bita sensibilisation kubene gihugu kugira ngo baze baracagura imicafu ibyo bita ama plastique ibyo bita organique bimwe byose bakabishira kwavyo ibora nitabora hanyuma no shigikira najya amashira hamwe yegeranya y'ama plastique mugabo yo ari ku rugero ugushobora gusubira guhinguramwe ibindi bintu mugabo bikozwe mu buhinga bwa none bw'ama industry apana aba bantu bagenda bagashusha amapave atabuhinga atama mashini nama ntuze ama filtre ashobora kugira ayo magaza ayo mafilme kwirashobora kuba filtre. Rero twese biratwega tugomba guproteja gukingira iki kiyaga nta guta plastique aho ubonye hose nico gituma hariho amapubere yabigenewe ubunye hariho amashira muri karasha amapubere hafi y'amasoko hafi abantu bamenyera kuza barashira ama plastique yabigenewe. Ikindi naco kugabanya gukoresha ama plastique barashobora gutekera mu bintu bitari ya plastique barashobora kunywa amazi badakoresheje aya mabute plastique bagakoresha nk'amacupa canke bagatekera mu bintu bitari ya plastique. Murakoze cyane.